kirakombombotse kirasenyaguritse Babuloni ca gisagara gihambaye. bantu banje nimuviwe, mwoye kwifatanya n'ivyaha vyiwe, mwoye guhabwa ku vyago vyiwe. Inkomoko y'ubupapa, igice ca 5. Mugenzi, urahawe ikaze mu kiganiro mu gihugu c'ivyiza c'uno musi. Muri kumwe na Jimmy Nishimwe yaje kuba imbohe ya Kristo kubwo kwamamaza ubutumwa bwiza. Dusenge. Mwami ushobora byose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Mwami, tugiye kwiga ijambo ryawe. Mwami, turakwinginze ngo abagabo n'abagore n'imisore n'inkumi n'abana bato, buri muntu wese agiye gukurikirana kino cigwa, wese icarimwe kiyobogwe nawe mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mugenzi, ndongeye kuguha ikaze mu kiganiro mu gihugu c'ivyiza c'uno musi. Mu vyigwa biherutse twabonye ukuri gukomeye kwa Bibiliya kwerekeye inkomoko y'ubupapa. Twarabonye yuko mu kinjana ca 4 mu gihe c'umwami Konstantino yuko ariho ubupapa bwatanguye kugaragara. Mu gihe imbere y'ikinjana ca 4, uhere mu kinjana ca mbere, ica kabiri hamwe n'ica 3, iryo zina ritigeze riboneka uno musi. Mu nkundire twishure ibibazo bimwe bimwe mu byo bagiye babaza, kandi n'ibindi tutaza gushikako uno musi tuzovyishura mu vyigwa bindi bikurikira. Ibibazo tugiye kwishura mu cigwa cacu c'uno musi nibi: ninde nkomoko y'ubukristo? Ubukristo bwatanguye ryari? Butangurira hehe? Bwisunze iki? Ubwo ntibwatanguriye i Roma mw'isezerano rya kera ko atahantu dusoma izina Kristo? Izina Kristo ryavuye hehe? Mugenzi, murahawe ikaze kugira ngo mutahure neza ku rugero ruhambaye ivyerekeye bino bibazo. Muzomenya ukuri, kandi ukuri kuzobaha kwidegembya. Mu nkundire mu kwishura ivyo bibazo, duhere mu kumenya amazina hamwe n'indimi zagiye zikoreshwa muri Bibiliya. Muri Bibiliya hagiye hakoreshwa indimi zitatu zikomeye: igiheburayo, ikigiriki hamwe n'ikiarmaniya. Ibice vyinshi vyo mw'isezerano rya kera vyanditswe mu giheburayo. Niwashaka kwiga isezerano rya kera, ntuze wirengagize kwiga igiheburayo, kubera yuko niwamara kumenya ururimi nkomoko nibwo ruzogufasha gusobanukirwa mu buryo bwimbitse isezerano rya kera. Kandi isezerano naryo rishasha ryanditswe, ibice byinshi byanditswe mu kigiriki. Niwashaka kwiga no gusobanukirwa mu buryo bwuzuye isezerano rishasha, uze wibuke no kwiga ikigiriki. Ibyo bizogufasha gusobanukirwa neza mu buryo bwimbitse ivyerekeye isezerano rishasha. Ndabibutse kandi yuko mu gihe ca Yesu ururimi rw'ikigiriki ni ururimi rwari rumenyerewe cane kandi rwemerwa. Mwibuke yuko imbere yuko intwaro y'Abaroma iza, habanjije gutwara Abagiriki. Kubw'ivyo Abagiriki barigeze kwiganzira isi, maze ururimi rwabo ruca ruramenyekana cane. Igiheburayo rwari ururimi rw'Abisirayeli rw'Abaheburayo, mu gihe ikigiriki coco rwari ururimi rwashobora kumvwa n'abantu batandukanye. Nk'uko twabibonye mwa runo rukurikirane rwacu rw'ivyigwa, ishengero ry'ukuri ryubatswe kuri Yesu Kristo Mesiya.
hariya mu cete intumwa Pawulo yandikiye abanyefeso ni igice ca kabiri ku murongo waho wa 20 dusoma ngo Kristo Yesu niwe buye rigumya ifuruka. Mugenzi, Kristo Yesu niwe buye rigumya ifuruka. Ano majambo ya Pawulo igihe yariko arerekana ngo Kristo Yesu niwe buye rigumya ifuruka, ibi bisobanura iki? Ibi bisobanura ikintu gikomeye nka kuriya uri kubaka inzu, rirya buye rigumya byose byubatswe ko nibyo bariko baravuga. None rero ngaha ko turiko turavuga ibyerekeye ishengero, duca twumva yuko Yesu ariwe yikoreye ayandi mabuye. Mu yandi majambo, Yesu niwe ishengero ry'ukuri ryubatsweko. Mu isezerano rya kera igihe Imana yariko iratanga ubuhanuzi, aha ngiye kwishura wa wundi yavuze ngo ko mbona Kristo atigeze ahanurwa mu isezerano rya kera. Igihe Imana yariko iravuga ibyerekeye Kristo Yesu yuko azoza hano ku isi, hariho amasomo menshi yerekana, ariko mu nkundire nsome rino gusa byavuzwe n'umuhanuzi Yesaya igice c'indwi ku murongo wa 14 dusoma ngo inkumi izosama inda ibyare umwana w'umuhungu, izomwita Imanueli. Ngaha umuhanuzi mu kuvuga ibya Yesu yakoresheje ijambo Imanueli, kandi hariya muri Matayo igice ca mbere ku murongo wa 23 Matayo yaranditse uko Imanueli bisobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Izina rya Yesu Imanueli ni izina ryerekana igikorwa cyo kwicisha bugufi Yesu yakoze. Ngaha Yesaya avuga neza na neza ivyo intumwa Pawulo yadusobanuriye hariya mu Filipi igice ca kabiri uhereye ku murongo wa 5 gushikana ku murongo wa 11. Yesu yarasanzwe ari Imana, ari uburinganiye n'Imana. Intumwa Pawulo ivuga ngo ntiyiyumviriye yuko kuringana n'Imana ari ikintu cyo kumirako, yemera kwisiga ubusa, arururuka, acika ubusa n'abantu, aza kubana natwe. Umuhanuzi mu kwerekwa ico gikorwa gikomeye Yesu yaragiye gukora, umuhanuzi yavuze ngo Imanueli, Imana izokururuka, ni Imana yururutse iza kubana n'abantu. Igihe marayika yariko aravugana na Yosefu warakoye Mariya, marayika yamuhaye itegeko rivuga ngo nawe uze umwite Yesu, kuko ari we azokiza abantu biwe ibyaha byabo. Matayo igice ca mbere ku murongo wa 21. Ntabwo Yosefu yapfuye kwitwa uwo mwana iryo zina, ariko n'itegeko marayika yatanze. Kubera iki marayika ataje gutanga itegeko ngo umwite Imanueli? Yesaya abibona mu gikorwa gikomeye kizokorwa, ukuntu Imana izokururuka ikaza kubana n'abantu. Yamara marayika mu guha itegeko Yosefu ryo kwitwa Yesu uwo mwana, kwari kugira ngo marayika yerekane igikorwa gikomeye kizoba kizanye iyo Mana kubana n'abantu, nk'uko Yesaya yari yarabivuze. Imana jambo yitwa Emanueli, yerekana igikorwa cyayo cyo kwishira bugufi, cyo kwicisha bugufi, ikururuka ikaza kubana natwe. Mu gihe Yesu nabyo
vyerekana igikorwa cari kimuzanye. Marayika yabwiye Yozefu, nawe uzumwite Yesu, kuko ari we azokiza abantu ibyaha byabo. Yesu bisobanura iki? Ijambo Yesu ni izina rikomoka mu Giheburayo Yeshua, mu majambo yose ni Yahwe, Imana irakiza, Imana n'agakiza, Yahwe n'agakiza. Iri zina rirafise aho rihuriye na Yoshua wo mw'isezerano rya kera. Abari bagiye kwizera Yesu bose bari bagiye kuronka agakiza. Nta rindi zina ryari rimubereye atari kwitwa agakiza. Ibi bagenzi mugomba kubitahura yuko ari ikibazo c'indimi, atari ikibazo co kwizera. Ni nka kurya nyene Umurundi yumvise umuzungu avuze esheti agaca yumva ngo ishati, maze uwundi nawe agaca avuga ngo isati. Uwundi nawe yumvise umufaransa avuze shu aca yumva ishu, uwundi nawe avuga ngo isu. Abagiriki bumvise Abaheburayo bavuga Yeshu, bobo bahisemwo guca bavuga ngo Yesu. Ibyo nibyo natwe iyo twumvise tuvuga Yesu. Abaratini bobo baciye nabo bavuga ngo Jesus. Nico gituma muzokumva abantu bagiye basobanura Bibiliya bayikuye mu Kilatini, uzokumva bavuga ngo Yezu, kubera yuko babikura mu Kilatini, mu gihe abavuga Yesu bobo babikura mu Kigiriki. Ariko ururimi nkomoko ni Giheburayo bavuga Yeshu. Bagenzi, iki ni ikibazo c'indimi gusa, nta nubwo dukwiye kubiharirako. Reka nongere ndabahe urundi rugero mu buzima bwa buri misi yose kugira ngo mushobore kubitahura. Biratangaje cyane. Uvuze ranana, genda nzanira ranana, uwundi nawe akavuga ngo nzanira inanasi. Birumvikana yuko bano bantu niburi birafitanye isano, bazoshobora kuzanira umuntu abatumye ikintu kimwe. Mu gihe uwo bari n'umufaransa akuheranana, hama ukabarira umurundi akuzanira inanasi, inanasi, urumva ko menga bino bintu birahuye kandi bikumvikana. Ariko bagenzi, nimurabe namwe, mu gihe umuntu yotuma umwe umufaransa akamubwira ati nzanira citro, uwundi nawe nzanira indimu, murabyumva ukuntu bino bintu by'indimi bica bigorana. Gute citro n'indimu vyoba ikintu kimwe? Ibi bintu by'indimi ni kuberekera abahinga b'indimi, kubera yuko ni ibintu bikomeye cyane. Ubyishinze no kuzimira woca uzimira. Hamwe wotuma umufaransa ukamubwira ati nzanira citro, ukamubwira kuzanira icamwa ca citro, hama ugatuma umurundi ukamubwira ati nzanira icamwa c'indimu. Ibi ni nk'uko wovuga mango canke ukavuga umwembe. Ariko kandi ubitumye abantu bivanye n'ururimi bashaka kumva, basanzwe bumva, bakuzanira ikintu kimwe, ibyo bintu biratangaje cyane. Ariko niko n'indimi zimeze. Tuvuze Yesu twumva uzana agakiza, twumva agakiza kuko nta wundi agakiza kabonerwamwo. Ibyakozwe n'intumwa igice ca 4 ku murongo wa 12. Ubu naho mu nkundire tuvuge izina Kristo. Izina Kristo ryerekana ikibanza ca Yesu c'ubwami nk'umwami ahambaye. Uzoba umwami mu Burundi yitwa umuganwa, mu Kinyarwanda yitwa igikomangoma. Mu bihugu bitandukanye
babonye mu gihe ca kera bama biteze uwuzoza akabakurako intwaro y'agacinyizo bari barimwo y'abaroma, kandi Imana yari yarabasezeraniye Abisirayeli yuko izobaha uwo mwami, kandi uzoba umwami ku Bisirayeli, uwo mwami yasezeranywe azobakurako agacinyizo maze akabatwara mu bwami burimwo ubwigenge kandi bumeze neza. Iryo zina mu giheburayo ni Mesiya. Abazoba abami mu Burundi bavukana imbuto, mu gihe mu bindi bihugu no mu Bisirayeli babasiga amavuta, barabaroranujwe amavuta. Rero Mesiya bisobanura uwarobanujwe amavuta kugira ngo aze abe umwami. Cari igikomangoma cizewe, cizigiwe, casezeranywe kizokwakira ubwami. Kubera agahahazo abantu bari barimwo, abantu bose nk'uko narimeje kubivuga bari bakeneye igikomangoma kibatabara. Mu bihugu nk'uko nabivuze mu giheburayo ni Mesiya, ni Mesiya, ariko kugira ngo abandi bavyumve byasaba gukoresha ikigiriki, kandi mu kigiriki ikino gikomangoma basanzwe bacitwa Kristos, ariho havuye Kristo. Igihe Andreya amaze kubona Yesu, yaramubonye aramumenya kandi aratura yuko Yesu ariwe Mesiya. Yohana igice ca mbere ku murongo wa 41. Ariko hariho amasomo menshi yerekana ko Mesiya arico kimwe na Kristo. Imwe ni Kigiriki, ikindi naco ni Giheburayo. Nk'akarorero Yohana igice ca 4 ku murongo wa 25. Yesu aremera yuko ariwe Mesiya, ariwe Kristo. Yohana igice ca 4 ku murongo wa 26. Yesu yavuze ngo ni njyewe nyene muriko muravugana. None Yesu ntago ari njyewe. Uvuze Mesiya waba uvuze Igiheburayo, kandi urwo rurimi rwumva Abaheburayo gusa. Yamara uvuze Kristo byumva abantu bose. Mu isezerano rya kera ryanditswe mu Giheburayo, kandi bwari ubutumwa bwabwirwa Abaheburayo kuba bakoresheje Mesiya. Ibyo bintu birumvikana. Mu isezerano rishasha gukoresha Mesiya waba uriko urabwira Abaheburayo gusa. Byaba ngombwa yuko abantu bavuga Mesiya Kristo kugira ngo n'abandi banyamahanga babyumve. Yesu ntabwo yari umwami w'Abaheburayo gusa, yamara Yesu n'umwami wa bose. Nico gituma bose bakwiye kubimenya yuko ariwe Mesiya. Abantu bose bari bakwiye kubimenya yuko ariwe Kristo, kugira ngo ntibigere babyitiranya n'ikindi kintu canke ngo babyitiranye n'uwundi mwami. Na Petero ubwiwe yaravyatuye, aravuga ngo uri Kristo. Yabariye Yesu ngo uri Kristo. Matayo igice ca 16 ku murongo wa 16. Igikorwa c'ishengero rya mbere kwari kwigisha no kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu, bakabyatura ko ari we Kristo. Urumva wewe rero nutabyemera ngo wemere ubyature kazi kawe, kandi murabyumva ko kiguma ari ikibazo c'indimi, kubera yuko Abafaransa mu kuvuga Imana bavuga Dieu, hama mu Congereza God, hama mu Kirundi Imana, Abaswahili Mungu. Ibi bintu mwebwe mubyumva bitahuritse, ni ikibazo c'indimi. None rero bagenzi, izina ry'Imana yawe rizoba ico yagukoreye, ibyo uyitezeko, ikibanza ifise mu buzima bwawe, n'ibindi
n'ibindi. Ishengero rikomoka kuri Kristo Yesu. Abakristo b'ukuri bafise indangakwemera imwe, Yesu Kristo. Abakristo badutanguriye baharanira gusa na Yesu, baharanira kuba ba Yesu mu bikorwa, kandi bagendera ku kuri guhambaye kwa Bibiliya, ukuri kuboneka mu ijambo ry'Imana. Barakoze bakwiza ubutumwa bwiza mu turere dutandukanye, kandi ni Roma harimwo ababesha ko ubukristo bwatanguriye i Roma. Ntimubumve kandi ntimubemere, sivyo, kuko intumwa zarishwe n'abakayisari b'i Roma. Intwaro y'abakayisari b'i Roma nk'uko twabibonye yarishe abantu benshi. Kuja honyene kuvuga ubutumwa i Roma kwari kwiheba, kandi abari bagize ishengero rya mbere bitwa abizeye Yesu, abizera intumwa. Ishengero ry'abizera ba mbere ryari ishengero ry'intumwa. Inyuma y'iyicwa rya Stefano mu mwaka wa 34, abizera barasabagiye mu turere dutandukanye kugeza naho bashika muri Antiokiya. Muri Antiokiya niho abizera, abigishwa batanguriye kwitwa abakristo. Ivyakozwe n'intumwa igice ca 11 ku murongo wa 26. Abanyamateka benshi bemeza ko hari mu mwaka hagati y'umwaka wa 42 gushira umwaka wa 44 inyuma ya Yesu. Abantu batanguye kwitwa abigishwa yuko ari abakristo baba ari abantu batizera Kristo, babandi bamwanka binanira kwatura, kubera yuko bari bazi yuko Kristo azoba ari igikomangoma, azoba ari ikintu gihambaye c'ingwanyi y'akataraboneka. Bari biteze ko azobakurako intwaro y'Abaroma maze akima mu bwami bw'isi. Ibyo nabyo byari bitandukanye n'intumbero ya Kristo wa nyawe. Barabaraba bakabitegereza, bakaraba atabo nibo bakurikiye ka gasore Yesu ngo niko Kristo, kubera yuko bobo bari biteze Kristo, bari biteze Mesiya. N'ubu nico gituma hari abantu batemera yuko Mesiya yaje. Mbishwe abaharira ngo Kristo kubera ikibazo c'indimi, kubera yuko bari bazi Mesiya, bari bazi Kristo yuko azoza ari ikigabo kinini c'ingufu, c'ingwanyi katwa, kizi kurasa, gikomeye cyane ku rugero ruhambaye. Yamara yagereranijwe n'umwagazi w'intama kugeza naho yicwa. Barabaraba bakabaseka, uzopfira ku rugendo. Ehe, bya bijuju by'abakristo kwaba ari kubacurira, maze kubera yuko ibikorwa byabo byasa na Kristo, kandi kubera yuko uwo bakurikiye bamwemera kandi bakamwemanga, ibyo byatumye abizera ba mbere, abigishwa, bemanga iryo zina kandi bararikunda, rica riba izina risanzwe rizwi gushika no mwa kino gihe. Mugenzi, nagira ndakumenyeshe yuko Satani ntashaka kumva Yesu ko ari umwami, ntashaka kumva ko Yesu ari Mesiya, ntabwo ashaka kumva yuko Yesu ari Kristo, ntabwo ashaka yuko Yesu byumvikana yuko ari we mwami w'ijuru n'isi, umuragwa w'ubwami bw'Imana. Mwa kino gihe Satani yumvisha abantu ko aribo bakwiye kwitwa abami. Ico gituma muzobona mwa kino gihe hariho abantu bariko baraduka bavuga yuko bagira bashinga ubwami bwa Dawidi, abandi nabo
bumva ko bakwiye kuba gakomeye akaba aribo bategeka mu mashengero yabo nk'abami. Mugenzi, nagira ndakubwire yuko bikunaniye kwemera yuko Yesu ari umwami, ariwe mwami, umuragwa w'ubwami bw'Imana, yuko ari Kristo warobanurwa amavuta kugira ngo aze aganze muri Yerusalemu nsha, bikakunanira kwatura. Nukuri uri umuhombe, ntabwo uzokwemererwa kwinjira mu bwami bwiwe, kandi ubwami bwa Kristo bwimirije vuba. Yesu agiye kuza gukuraho icaha, kandi icaha azokirimbura n'umuntu wese yanse kubireka. Mugenzi, uhamagarirwa kwizera ukareka Yesu abe Kristo mu buzima bwawe, abe umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Niho honyene uzokwemererwa kwinjira mu bwami bwiwe. Mbega uriteguriye kwizera? Mbega uremeye kwizera? Nimba wizeye, nanje ngiye kukugirira isengesho ridasanzwe. Uhoraho mwami ushobora byose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Mwami, urakoze cyane kubwa kuno kuri umaze gushikiriza ubwoko bwawe. Uno mwene data nawe arafashe ingingo yo kukwizera kubera yuko uri umwami ushobora byose. Nanje ndamusengeye kwizera kwiwe ntiguhere, yamara kubw'ino ntambwe ya mbere ateye, umufashe atere n'izindi, agera ikirenge mu cawe kandi akora ikikugoroka byose. Kandi mwami, ndakwereza abatanze imitwaro, abafise ibibazo bitari bimwe, twese ushishikare kutwugururira, na ba bandi bafise ubunyantege mu kwemera mu byo kwizera. Mwami, nabo nyene ndabakweretse kugira ngo twese uduhe ivyizigiro vyo mu iherezo, kandi uduhe amahirwe yo kuzotaha mu bwami bwawe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mugenzi, ega urashaka kwifatanya natwe mu rugendo turimwo twerekeza mu bwami bw'Imana? Ushobora kutwandikira kuri izi nimero zikurikira: akamenyetso ko guteranya 257 61 208 669, akamenyetso ko guteranya 257 61 208 669. Abafise ibibazo mushishikare kubyandika muri commentaire, kandi ushobora gukanda like jeme kugira ngo twereke yuko wafashijwe n'ikiganiro. Kandi kubashasha kandi batarabikora, barashobora gukora abone, subscribe, following, bivana n'urubuga uriko urakoresha mu kudukurikirana, kugira ngo bize bikorohere kuronka ikiganiro gikurikira. Ntiwibagire gukora partage kugira ngo buno butumwa bushike no ku bandi. Yesu akugirire neza, aguhe kwama mwizera ibihe byose. Ico nifuza ni ukuzobana nanje kuri wa musi wo gukandagiza ibirenge mu bwami bw'Imana, niho mu gihugu c'ivyiza, aho abakijijwe tuzoba duhashikanywe no kwizera umwami Yesu Kristo gusa. Mwakire ijambo ry'Imana. Naho ubutaha.